Twebwe bavukanyi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Aha muri ni kuri rwa rubuga rwitwa Shingira Intahe Imana Nzima, muri kumwe na Hireni Nahazwe. Uno munsi nahawe canke numvise ntumwe kubashikiriza ibihutiwe ubu butumwa canke kubabwira ku bijanye n'ibiriko biraba muri Israeli muri kano kanya. Mwaravyumvise ndavyibaza, abandi murabikurikiranira ku mateleviziyo. Ngomba tubiganireko gatoya, hanyuma tuzobikurikiranira hamwe namwe uko bizogenda biratera bija imbere. Nuko umwami Yesu abahezagire. Imbere ya vyose reka dusenge. Mana nzima ndagushimiye kuko uri Imana ihoraho, uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana sega w'amahanga. Ndaje imbere yawe Mana, wewe waturemye kugira ngo uyu munsi nkore kimwe wadutuma ngo bazomenya gute batigishijwe. None rero Mana, ndaje imbere yawe, turiko turabona ibiriko biraba hirya no hino kw'isi. Mu vyo umwami wacu Yesu yasize adusezeraniye akatubwira bizoranga ibihe vya nyuma, ibihe vyo kugaruka kwiwe, yavuze ko hazoba intambara hirya no hino, kw'ihanga rizotera irindi. Eka aravuga no ku gisagara ca Yerusalemu na Israeli. None rero akaba arivyo tugira tuvuge. Mana, nta majambo tworonka yo gusigura ivyawe atari impwemu wawe bidushoboje. None rero nsavye ngo uturongore muri iki kiganiro, ugirana na bene data n'abandi benshi bahora baza kuraba, kugira ngo Mana imitima yabo nabo irokoke kandi niwaza, kuko turazi mwami Yesu ko uzoza ubwa mbere gutora abawe. Ikindi gihe abandi bazocirwa imanza canke bazoba umwanya w'urubanza, ariko wimeje kuza gutora abawe. Natwe turi muri abo bifuza kuza kudutora. Egome, nico gituma twakiriye umwami Yesu nk'umukiza, nk'umwami n'umukiza wacu. Amen. Urakoze Mana uhoraho. Dusabiye rero abantu bari mu ruhagarara mu gihugu ca Israeli no mu karere ka Palestine. Mana, ngo wowe ubane nabo, ubagiriye neza muri ibi bihe nyene wiyerekane, kuko turazi ko hari benshi bazohasiga ubuzima, kandi n'abamaze kuhasiga ubuzima si bake. Turasavye rero ngo Mana, imitima ya benshi ikumenye, Mana yo mwijuru, kugira ngo nabo bazobe mu bazogusanganira igihe uzoza gutora ubwoko bwawe shingiro. Ndagusabye ndakwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Inshuti zanje, ndanezerewe no kubana namwe muri kano kanya. Hari haheze imisi myinshi, ariko muri iyi minsi narababonye. Imana yarakoresheje benshi muri mwebwe. Ngira ngo bamwe barabimenye, abandi baravyumvise. Ego mperutse kubura umuvukanyi. Umuvukanyi yankurikira ubugira kabiri. Sinzi ko aka kantu mukabona, ni bwa bundi bakoresha ku manza. Hanyuma rero yaritavye Imana. Yari amaze imyaka 59, yaragiye gukwiza 60 ubu mu kwa 11. Hanyuma kandi iyo myaka yabayeho niyo n'umuvyeyi wanje atuvyara yabayeho. We menga duharuye yabayeho imyaka 58, data yabayeho imyaka 33. Ego turashima rero muri vyose. Dushimiye cane cane abadubaye hafi. Hano nabonye akariste k'abantu, ni bamwe muri benshi mwatubaye hafi muri ibi bihe. Mwari kumwe natwe hano ku rubuga mukurikirana ivy'urwo rubanza rw'uwo mushiki wacu. Rero abahinga bakaba baratwandikiye ngo umuryango wa Manirakiza Remegio warakozweko cane
no kuba mwarahabaye, n'ingene mwadushigikiye mu kufuba umuvukanyi, eka no kuganduka bimwe bavuga ngo ni levée de deuil partiel. Natwe rero nk'abanyamuryango ntitwereka kubashimira, muri benshi. Reka mvuge aba baje, abo nabonye kuri eka, usibye ko hari n'abaza sinababone. Nobibutsa ko umunsi wo kumuherekeza wabaye itariki 30, yaramaze indwi yitavye Imana, hari Bujumbura. Hanyuma abahinga baraduhaye umutekinisien yitwa Ebeneza, yaraturungikiye umurongo wa Google Meet, bituma dushobora gukurikiranira ikibiriraho urwo rubanza. Rero ndashimiye cane, hari witwa Charlotte Musa Nisoni, hari Ernest Ndagijimana wo muri Australia, hariho Félicité, Janvier, Gabriel, Tama Joseph Ndenzako, Mireille na Perez, hanyuma Pasteur Gervais Ndikubwaya n'umufasoni wiwe, Jimimana Alexis, hanyuma na Veronique Ngendakuriyo, Michel na Helena, Seth Gashaka, Fabrice, Nelly, Maureen, n'abandi benshi cane bahabaye. Aba mvuze nabonye kuri ekran, ariko hariho nabo ntavuze, so kubirengagiza. Ndabashimiye rero muri byose kuvyo mwadukoreye mu kutuba hafi. Hariho ijambo rivugwa hariya mu vyahishuriwe intumwa, ryavuzwe no kuri uyu yigendeye, twararisomye kubera ibikorwa yakora. Ariko kandi hariho n'irindi jambo rivugwa, reka turisangire kuri wewe waje wahabonetse, kubera ko niko bivugwa, ibikorwa by'abagororotsi birabaherekeza. Nibaza ko mu gice ca 14 mu vyakozwe n'intumwa, mu vyahishuriwe Yohana, murambabarira, havuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritandika, utuhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami, kandi muhemu aravuga ati egome, ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa vyabo bijana nabo bibakurikiye. Rero mwebwe hari ibikorwa mwakoze uwo munsi, ivyo bizobaherekeza umunsi wanyu niwagera. Rero nkaba nongeye kubashimira, Yesu abahezagire. Ntatevye ngira ngo ngaruke rero kwijambo nyamukuru ryatuzindukanye hano, nivyo kuvuga kuri iyi ntambara yo muri Israeli. Kuva ku itariki 7 hari ku munsi wa gatandatu, hari abantu bo mu mugwi w'abanyapalestina wateye igihugu ca Israeli. Habaye impfu nyinshi, habawe n'abantu bagizwe imbohe batari bake. Mu bamaze gupfa bavuga amajana, niba batamaze no gushika n'igihumbi canke ibihumbi. Ubu turi neza muri vya bihe vyo muri vyahanuwe muri Matayo no muri Luka. Ejo bundi twamanye n'umukozi w'Imana, Imana imuhezagire cane, Damascene wo muri Canada, niwe yatubwira ku bijanye n'ibihe vya nyuma. Twarumvise yuko hazoba intambara, twarumvise yuko Israeli izokikuzwa, inteko z'abasirikare zivuye hirya no hino zizoja muri Israeli. Ivyo mwaravyumvise, sinorinda kubigarukako, canke reka ntaco twihutira, kuko no munsi nico nahamagariwe gukora. Reka turabe, reka dusome muri Luka, dusome muri Luka 21. Nibutsa abo turi kumwe yuko muri Luka 21 no muri
Matayo 24 havugwa bimwe nk'uko mubizi ni vyiza kubisoma vyose kugira ngo akatavuzwe haryaye ukumve. Rero reka dusome hano kuri muri Luka, duhere ku murongo igice ca 21 duhere ku murongo wa 5. Uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Kandi bamwe bavuga urusengero ingena rwasharijwe amabuye meza n'amashikanwa, arababwira ati ivyo mubona ivyo mu minsi izoza ntihazosigara ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. Baramubaza bati mwigisha, none ivyo bizobaho ryari? Ikimenyetso kizoba iki c'igihe ivyo bizobwira bishike? Arababarira ati mwirinde ntimuzimizwe, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ndiwe, kandi bati igihe kiri hafi, ntimuze mubakurikire. Turabafise harya hafi iwacu bama ariko barabivuga, bose ntibabesha, ariko rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibaza ko ngira ngo nabo barimwo. Kandi nimwumva intambara n'imivurungano ntimuze mucike ivutu, kuko ivyo bitazobura kubanza kubaho, ariko umuhero ntuzoca ushika. Maze arababwira ati ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, kandi isi izonyiganyiga cane henshi, kandi hamwe hamwe hazotera amapfa, hatere n'ikiza, habeho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mw'ijuru. Ariko ivyo vyose bitarabaho, bazobashorerako amaboko, babahame, babashengerane mu masinagoge, babashirishe mu mabohero, babashengeze ku bami no ku baganza, babahora izina ryanje. Bicike ikimenyetso kibere mwebwe icabona. Nuko ibi mubishireko umutima, yuko mudakwiye kubanza kwiyumvira ivyo muzokwireguza, kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge, ivyo ababagwanya bose batazoshobora gutsinda canke gutururuza. Ariko muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nabo na bene nyoko n'inshuti n'abakunzi, bamwe muri mwebwe bazobicisha. Muzoba mwanse bose babahora izina ryanje, kandi ntihazohara agashatsi na kamwe ko ku mitwe yanyu. Kwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Ariko nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muze mumenye yuko ubuyobe bugira bushike. Haleluya. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire, kandi abazoba bari hagati muri Yerusalemu baze bahasokoroke, kandi abazoba bari mu misozi ntibaze baje i Yerusalemu. Nuko iyo minsi izoba iyo guhora, kugira ngo ivyanditswe vyose bishike. Kubandanya ngira ngo murashobora kuhabandanya, nasomye muri Luka 21. Bariko turavuga rero intambara iri muri Yerusalemu. Murabizi benshi inkuru ya Isirayeli, ngira ngo muyizi igice canke mwarayumvise. Inkuru y'ukuri niyi: Abisirayeli bakomoka kuri Aburahamu. Aburahamu niwe yavyaye Yakobo.
Yakobo niryo risigura Isirayeli, ariko ntiyamuvyaye wenyene, yari yavyaye n'uwundi umugore atari we, nubwo atari we wa mbere canke atari we Ndowa, yitwa Isimayeli. Abakomoka kuri Yakobo aribo Isirayeli baragiye muri Egiputa. Bivuye hehe? Bivuye ku bana ba Yakobo bagurishije umuhungu umwe muri bo bavukana yitwa Yozefu. Yozefu yagiye kuba, Yosefu yagiye kuba muri Egiputa, arafungwa, hanyuma araba umukozi wo mu nzu, hanyuma arafungwa, hanyuma aza kuba umuhanuzi. Imana yamuhaye ubwenge ahanura umwami, none haza kuba mu kibanza gikomeye c'umushikiranganje wa mbere. Amapfa aratera aho abo bene nyina bari bose baja rero mu gihugu ca Egiputa, barahaguma ariyo Misiri, barahaguma imyaka irenga 100. Mu nyuma rero baragarutse kuko Imana harageze igihe irabagarukana. Ntivyaboroheye, ivyo murabizi. Harabonetse abami bakomeye, bavuga yuko umwami Dawidi ariwe yahaye imbibe igihugu ca Isirayeli neza neza. Dawidi nawe avyara Salomo, umwami nawe nyene yabaye umwami. Ni vyinshi ntitwobisubiramwo ngo tubivuge rero. Hagiye haba intambara nyinshi ku buryo zatewe byanashitse abayahudi bakirukanwa muri ico gihugu ca Isirayeli bari bararonse, arico cari baremerewe. Mu nyuma habaye ibindi vyago. Aha turiko duharura mu myaka irenga 1000 canke hafi 2000, harabaye ibindi vyago bituma bahonywa mw'isi, bongera gusubirayo rero, bongera kuronswa igihugu. Baronsejwe agace, barafashijwe, ariko ahanini harabaye intambara. Mugira bagaruke kuba rero muri Isirayeli barimwo ubuhuye, hari abantu birukanye ku masi baza bita gwabo. Hanyuma abo bantu bamaze iyo myaka kuva muri 48, mu 1948, abo bantu baba mu makambi y'impunzi. Sinzi ko bariko baravyumva abantu b'abakunzi bacu, b'inshuti zacu bari mu makambi y'impunzi. Ntivyihuta, baracari mu makambi abo bantu kuva mu 1948. Twibutse yuko Abisirayeli rero muri ayo magorwa bagize bakangazwa, harabaye intambara, hagiye haba kwicwa ubwo bwoko ku buryo bwinshi, ariko ukwicwa gukomeye kwabaye akamaramaza. Numva bavuga iyo bagereranije akabi kakozwe kasumba genocide, bakise Holocaust. Hanyuma barishwe hano muri kino gihugu c'Ubudagi ndimwo, baricwa mu Burayi bwose, n'ibihugu byose byari bicuditse n'Ubudagi, aho Ubudagi bwashoboye gufata ibihugu bwahoneje Abisirayeli. Bica rero biboneka yuko abantu b'inkwehwa bakwiye gusubizwa, kuronswa iyo baja, bati twebwe tugomba kuja iwacu. Hari mu bugaragwa, murabizi, ariko Imana yarakoze ubu aho hantu haramera. Imana yarabahaye ubwenge bwinshi, bakoresha ubuhinga bukomeye muri vyinshi. Ni abambere mu kuvumbura canke mu gutora ibintu by'ubuhinga, imiti, sinobigarukako. No muri Amerika rero hariyo, canke si Amerika gusa, nahaye mu Budagi ndi hariho abayahudi, kandi bafise ibibanza mu banyabwenge, bafise ibibanza mu bucuruzi, bafise ibibanza mu bashakashatsi, n'abantu basanzwe. Ngira ngo mwarumvise yuko no mu minsi iheze hariho igihugu c'Uburusiya casubije abayahudi, carabahaye gusubira mu iwabo,
na bamwe baje ngaha mu Budagi kubera niho bari baramutse, niho bari bapazi, abandi nabo basubiye muri Israeli. Ubwiye no muri Israeli bavuga yuko abantu bashika nka 30% niba batarenga bavuga ikirusiya. Ego mbere nta n'urundi rurimi bazi, ushitseyo uratangara usanga ari bamwe bagerageza kuvuga akongereza gakeyi, ariko hanini bavuga ikirusiya. None rero nshuti zanje, reka tugaruke ku biriko biraba. Mwarabonye rero abantu ngo bateye Israeli, barateye n'amakambi ya gisirikare, bateye ari ku munsi wa gatandatu, bateye abantu baruhutse, hanyuma ibara riragwa, ibara ryaraguye. Abo bantu baba muri Palestine canke Abarabu bari basanzwe baba muri ako karere ka Israeli irimwo ubu muri kino gihe, barushe bagahabwa uduce tubiri, ico bita bande do Gaza, n'ahandi ndibagenge bahita handi baba, hariho ahantu usanga haragenewe kuba nka Bethlehem tuvuge, haba abo Barabu ni nabo bahatwara. Ego rero abo bantu bagumye basaba kugira ngo basubire mu gihugu. Ntivyoroshe kuko nk'umuntu aba muri Bethlehem ntapfa mu bisanzwe ntapfa kwivayanga ngo araje ngo aje ngo Yerusalemu ngo kuharaba canke kuhaba, ateza kuronka uruhusha, kandi ntivyoroshe. Abantu rero no kurambirwa muri ayo makambi bararambirwa, kandi baragwanye imyaka myinshi. Ubwa mbere ico gihugu kigifatwa, hanyuma barasubiragwana muri 67, 73, none rero n'ibitero vyahora biza biraba, ariko ngo icabaye ubu cabaye ikitari bwaboneke ico gitero. Ngira ngo mwarumvise yuko aho hantu higeze kuba intambara y'iminsi 6. Hari umusirikare yamenyekanye cane, umujenerali yitwa Moshe Dayan, yari afise ijisho rimwe ritabona, yama yambaye n'akantu ku jisho. Niwe yahagwaniye, niwe yatsinze, yatumye Israeli itsinda. Ico gihe rero bagiye bihereza bigarurira utundi duce, twaba two muri Egypte, twa Misiri nka Sinayi, twaba utwo muri Syria nka hamwe bita ku bisozi vya Golani. Ku bisozi vya Golani rero ni ahantu h'imisozi miremire, nk'abantu baba hariya muri za Makamba barazi icitwa Inanzegwe. Rero aho mwiyumvire ko Inanzegwe iri hejuru y'intara ya Vugizo na Nyanzarake. Uhagaze aho hantu uba ufise umuntu ari hajya munsi. Niko bimeze rero muri Syria. Hanyuma Abisirayeli barabiravye, baravuga bati wapi, ahantu ntimushobora kuhahagarara, mwoturungika mw'isoro tukaba turahonye. Barahatwaye rero, ariko sahabo. Nuko hari ibintu bitangaje rero. Reka tubanze tuvuge ku matariki yagiye aba. Amatariki intambara y'iyo iminsi 6 yabaye iminsi 6, ni intambara Israeli yari itewe n'ibihugu bibanyi byinshi. Yari itewe na Israeli, yari itewe na cane yari itewe na Misiri, itewe na Syria n'ibindi bihugu bitanu menga byo mu karere. Ariko byose Imana yarabafashije, barashobora gutsinda izo ntambara. Muri 73 naho nyene barabubiriye, babatera mu itariki 6 z'ukwezi kw'icumi. Hanyuma iyo ntambara yamaze nk'indwi 3 kwezi itariki 25. Igitangaje rero nuko n'ubu
iki gitero cabaye itariki indwi z'ukwezi kw'icumi. Abahinga bakunda kubona ibintu n'ibindi bari bajije bati none vyagenze gute ngo babatere kuri iyo tariki, babe batiteguye, ngo bari bibereye mu makonje baruhutse. Kandi ubiravye abanyapalestina na bagereranije n'igisirikare c'Abisirayeli canke n'ingene umutekano n'iperereza ritunganijwe hariya, nta kintu bavuze kininiya. Egome ni bashobora kuba umuntu bashobora kuvuga ati bari bateye nk'abantu botera akaduruvayo canke trouble fete tuvuge, ariko ngo bari baruhutse. N'abantu benshi ntibariho, hanyuma barabateye rero tariki indwi z'ukwezi kw'icumi ni hirya yejeje ubundi. N'ubu rero intambara iriko iraba ku banyarwanda, ndi rurambikanye n'ubu nyene. Abasirikare bo muri Hamas n'abamilishe canke sinzi bakunze kubagiriza yuko bashigikirwa na Iran, bagashigikirwa n'abo muri Libani, umuhari witwa Hezbollah n'utwagwa n'umugabo yitwa Nasrallah. Uwo rero niwe nawe nyene bakunda, nawe arafise abantu bagwana muri kariya karere. Rero ibintu vyo kugwana sivyo bigishwa, barabizi kuva kera. Rero ingena ico gitero cabaye bose bari bajije igituma. Namwe numva mwene data umwe avuga ati ibi bintu byari byarateguwe, byose twebwe tuvuga ko bishoboka ko byoba byarateguwe. Igituma no kubera yuko byari byaravuzwe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 800 n'ibindi. Ati ariko ahanini igitangaje ni izi tariki zisa ukw'icumi ni wacu mu Burundi murambabarira. Uwovuga ngo araje gutera ku munsi wa 29 z'ukwezi kwa kane, cyangwa araje gutera kuri 21 z'ukwezi kw'icumi, canke mu Rwanda ngo uraje gutera itariki imwe y'ukw'icumi, umenga nawe ni ukw'icumi. Vyoba bigoye kubera ko uwo munsi bose baba bari maso, ariko iperereza ntaco byabonye. Igitangaje kandi nuko ahantu bateye, Israel ifise tekinoloji ikomeye cane. Muramenya, muribuka cane ya ntoze yitwa kintu bakoresha citwa Pegasus, naho ufata telefone yawe ukagenda ukicara n'uwundi muntu mukabari mukaganira, canke ugatelefonera mu cumbi wawe. Baravyumva, baramenya nabironka. Rero barateye ibibanza novuga nti sensible, strategique, ibibanza kubisanzwe bidashoboka ko hogira umuntu aza kubikorako ntibamubone. Mugabo byarashitse kandi nta kindi norenza ko iperereza muri ico gihe bavuga ko ryagize intege nke canke ryasamaye, ibara rikagwa. Igitangaje kindi nuko dusanzwe tuzi yuko ubuye muri Israel baragerageje gushigikira abo muri Ukraine kubera imvo tuko nawe uwo ubyatwara bavuga nawe nyene ko afise amamuko y'Abisirayeli, ari mu Yahudi nawe. Kandi hariyo n'abandi bafise ibyo bapfana. Ibituma ni byinshi. Hanyuma muri Amerika bavuga yuko hoba hari abayahudi canke Abisirayeli bashika ku miliyoni 5. Kandi bari mu bibanza vyiza, ibibanza bifata ingingo, ibibanza bifata ingingo mu by'ubutunzi, nkeka no mu vya gisirikare canke muri armement militaire, ibintu bene ivyo n'ibindi, n'amafaranga. Amerika yaciye inangananga irungika ubwato bunini cane, bavuze ngo ni ubwato ngo
ngo ni ubwato ngo bwa mbere ku isi. Ibyo kubivuga kubera ko hari abafise ibyo baba bibikiye atawo babizi, ariko ubwo bwato ntibwaje kurwanya aba Hamas uko je ndavyiyumvira. Bariko bariyumvira iyindi ntambara ishobora kwaduka canke izokwaduka muri ako karere, dukurikije n'ivyahanuwe biriho. Abisirayeli rero ubu rero bahanganye nabo abantu bo muri Hamas. Hamas ngira ngo wobisigura neza, mwarigeze kumva uwitwa Yasser Arafat. Yasser Arafat yahora ariwe mukuru w'abanya Palestina, ariko harageze igihe aroroha, baragira amatora, abo muri Hamas baratsinda. Ngira muramaze kumva uwitwa Ismail Haniyeh, ariko ntibamuhaye. Hari ukuntu muri politiki ibintu byose bishoboka, n'abo batsinze bashobora kugushira ahandi hantu ugasanga uraho mugabo nturi kuratwara. Abo bantu rero barakoze nabo iyo myaka yose, barimvye ibinogo mu kuzimu, barakoze ubuhinga bwinshi kugira ngo bashobore gutera canke kwikingira gutera Abisirayeli. Nivyo rero vyabaye, kandi bafise inshuti nabo mu karere. Nababwiye ivyo bakunze gutinya ni Iran. Iran mu bisanzwe iri kure ya Israeli. Nafashe ifoto ariko sinzi ko noyibona, reka simpave ndabazimiza. Utambuka igihugu ca Syria, ugatambuka n'igihugu ca Iraq kugira ngo ushike muri Iran. Ubu nta bikigoye, bakoresha drone, bakoresha ibintu bigera mu kirere kugira ngo izo ntambara zibe. Rero abantu barashamiranye. Uburusiya busanzwe buriko buragwanya Ukraine, busanzwe bufitaniye imigenderanire myiza na Syria na Iran. Ego ibintu biriko biratutumba. Aho mu gatondo nari nicaye, nariko ndumviriza amakuru, ndumva yuko bariko baravuga bati bagiriza navuze bitatu, bagiriza na Misiri ko ishobora kuba yarakoranye n'abo bantu bo muri Hamas, kandi bakoresheje ubuhinga bukomeye nabo nyene bukomeye. Hanyuma ikindi kiriho nuko muvyitegereje neza l'autorité palestinienne, aho hantu abanyapalestina bitwa ko bagaba, nta bubasha bahafise bwo kugira ngo bibesheho. Bwa mbere hama habaye intambara, bakabomagura ibintu, abanyaburayi bagaterera amafaranga kugira ngo basubire bubake. Twibutse ko hano mu Burayi hariho abantu batarogwa Israel kandi bashigikiye abanyapalestine, apana mu vy'intambara, ariko bashigikiye mu iterambere. Urebo Israel iko iravuga iti, canke abanyisrael bakavuga ati, Buraya hagarika ubunyene gufasha abanyapalestina. Ahi barajyaguye ejo umushikiranganje canke hirya ejo umushikiranganje wa araba ivye kwivuna abansi yavuze ataba abantu bigenza nk'ibikoko. Ko bigenza nk'ibikoko, reka tubafate nk'ibikoko. Nta mazi, nta muyaga nkuba, nta vyo kurya, byose turazibiye, nta na kimwe. Bumve rero ko hagiye gupfa abantu benshi. Umugenzi wanje n'umusirikare wo mu rwego rw'intwazangabo, niwe yabonye ibibaye acanukira agafoto ambwira ati biratanguye. Ntayobewe yabonye kirya cato c'abanyamerika, ati noneho biratanguye. Kandi nibaza ko nawe ntayobewe tactique canke stratégie militaire.
yarabibonye ko koko hariho ikintu kiriko kiratutumba kandi kinini, hariho ikintu kiriko kiratutumba kandi kinini. Wowe rero wibereye mu misozi ahantu kure uriko uribaza ko bitariko biragushikira, ariko turi mu vyahanuwe, turi mu vyahanuwe, muvyumve mwongere mubishireko umutima. Nariko ndavuga haraho muhanuzi twarigeze kubivuga mu minsi iheze, umuhanuzi Daniyeli yarahanuye, n'abanditse amabaruwa nka Pawulo yarahanuye avuga ko hazoba ikizira kizogaragara muri Yerusalemu. Namye numva umuntu ariko aravuga ngo ubu ngo iyi ntambara iriko iraba, ntihagire wibaza ko ariya twoba twegereye ya ntambara ya Harumagedoni. Ikiganiro cari kirekire sinashoboye kucumva. Ico novuga jewe ku ruhande rw'iwanje uko ndabitahura, iyi ntambara ntigiye kuzomara umunsi umwe canke iminsi ibiri. Iyi ni intambara igiye kuzoza iratera imbere, ntizosubira inyuma. Hashobora kuba akanya gatoyi kazoza karaba bagahagarika gatoyi kugira ngo bumvikane nk'uko bisanzwe, ariko iyi ntambara izodushitsa, irashobora kudushitsa ku bintu nk'ibi bikurikira. Ya ngoro ya Salomo bavuga ko izosubira kubakwa i Yerusalemu, nibaza yuko ari ivyo bihe, kuko Abisirayeli ubwabo ntibemera Yesu Kristo. Oya, ntibamwemera. Yaba ujya mu mushikiranganji wa mbere, yaba nta n'umwe yemera Yesu Kristo. Hariho abakristo bashika igihumbi ni ibihumbi 150 canke 152 gusa muri Isirayeli yose. Ntibamwemera, ntibazi nuko, ntibavuga nuko azoza, baravuga ko azoza Imana mugabo ntibemera Yesu Kristo. Ivyo muri murabimenya ko ariko bimeze. Ariko ubumvirije iyo ngoro ya gatatu barayikeneye cane cane gose. Sinzi ko hariho boba barashoboye kumviriza amajambo ya ministre, ubu ntakiri ministre, ahora ari ministre wa mbere, yitwa Yair Lapid. Nagiriwe bakwe igihe nagenda muri Israel muri 13 na 15, nsanga ibitabo biriko biragurishwa ku kibuga c'indege, ndaguramo kimwe kandi cari ciwe. Ico gihe navuga yari aherutse kuba mu mishikiranganji umenga w'ivy'ubutunzi, ndavuga nti uyu muntu ashobora kuzoba n'umushikiranganji wa mbere. Yaramubaye kandi ndashima Imana kuko igitabo ciwe kivuga kuri se yari umunyapolitike yitwa Tommy Lapide. Rero yacanditse nk'ikiganiro, ariko hamwe umuntu ashaka yumva yuko umenga ni nka testament, ni nk'ikindi, ni nk'iragi, ariko bavuga yuko bitegerezwa, akavuga yuko iyo ngoro itegerezwa kuba. Harabaye ejo bundi ngira ngo ntiharanahimbazwa iminsi mikuru yo kwinjira, amashengero 3 yubatswe. Amasengero ngo y'abakomoka kuri Aburahamu, irya mbere ni ry'abakristo. Abakristo rero byumvikane ko ari abakristo bose, baba abaporoti, baba abakatolika, baba abametodiste, baba ababatiste, baba eka bose. Hazoba n'irindi ngo ry'aba Islam, ry'aba musulman, nabo nyene murazi ko bafise
novuga batandukanye, hari abo bita abashiyite, hari abo bita abasunite, cyangwa suna shia, mbere barabizi b'Ibujumbura, reka tubaza za nshuti zacu ingene babivuga. Hanyuma hakazoba rero ni ishengero ry'abayuda, donc abafise bari muri judaisme, les orthodoxes juifs. Ibyo rero murabizi ko byabaye muri Arabie Saoudite, niho biri. Uyoboye Eglise ishengero rya Katolika kino gihe arabihagazemwo rwose, bazogenda kubyinjira vuba. Ariko benshi bari bace babona umenga bya bindi byo kubaka ingoro ya gatatu ntibikibaye, kumbure bizoca bibera hajya bagondereko ibintu nka bene ivyo. Jewe numva umenga bizoba ko iyo ngoro ya gatatu yubakwa. Ego, hanyuma murabizi iyo ngoro ya gatatu yubatswe, ikizokurikira niki? Nuko wa wundi yitwa Antikristo, umwe yigira Imana, azogenda hari avuga ati mwari mubizi, Imana ni jewe nyene, kuva uyu munsi mwicare mubizi, ni jewe Mana. Hanyuma ibikurikira navyo bizobandanya, niwe azosaba ko abantu bamusenga, niwe uwo Antikristo azotuzanira amarorerwa menshi. Yego, none rero ibi byose mbega bimaze iki? Uwo Antikristo amaze kuhaba, hazoca haba d'abord bwa mbere na mbere ibi bihe vy'intambara ntibizoba bihagaze, kuko Antikristo azobanza kumbure kubicecekesha, ariko hazoba intambara. Iyo ntambara izobandanya, niyo Yesu Kristo niho azoneshereza uwo mugabo azoba yigiye agahambaye. Ibi rero twarigeze kubiganira nibaza ko ari mu mwaka uheze canke haheze imyaka 2. Twari dufise igisomwa co kuri nk'uko mukibona hano, ukugaruka kwa Yesu Kristo. Iyo myaka hanyuma dushobora kubisoma, sinzi ko hari abashobora murantunga gatoyi ndabe ko nobishiraho ndabibona neza. Aha, yego, iko birakunda. Ikirasi biranyankiye, ariko ntaco bitwaye. Muze dukurikirane hano, nubwo ndaraba ko nokongereza ubunini bw'indome, hanyuma tugashobora kubisoma. Twibutsanye n'igisomwa tusoma mu vyahishuriwe Yohana, kitubwira ngo mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo mugarariji, irindi ni Satani, akiboha ngo kimara imyaka 1000, agikororera ikuzimu, aradadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka 1000, iyo myaka izoshira. Aho iyo myaka 1000 izoshira, niyashira ikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Ibi tubisoma mu vyahishuriwe Yohana 20. Tubisoma mu vyahishuriwe Yohana 20, murantunga negere. Hanyuma reka ndabirabe hano. Tuributsanya kandi urutonde rw'ibizoba, urutonde rw'ibizoba ruteye gute?
uno munsi turi mu buzima busanzwe, turindiriye ibizoba nka ba bantu bo ku gihe ca Nowa. Turikorera ivyaha, turacikiza, turiba, turasambana, turabesha, turarenganya, tuvuga yamuhe, ibintu abantu bibereye muri ivyo mu vyaha. Abantu bibereye mu vyaha, wewe uri mu vyaha, turikinisha, tukavuga ko atari n'icaha. Turirongoranira abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, abakobwa ku bakobwa, twifitiye udukopa, twifitiye uduhungu dukundana, twifitiye udukobwa dukundana, nivyo turimwo. Ubu nivyo turimwo muri kino gihe. Mu gihe kiza kumbure kitarambiranye, Yesu Kristo azoza gutora ishengero. Mu gihe kiza kumbure kitarambiranye, Yesu Kristo azoza gutora ishengero. Ivyo tubisoma muri mw'ibaruwa ryandikiwe Abanyatesalonika rya mbere, igice ca 4. Utagomba gusoma vyinshi, usome kuva ku gice ca 16 gushika ku ca 17. Yego, canke ku ca 13 ugeze ku ca 17. Nuko inyuma yaho uwiyita Imana azohagarara mu rusengero rw'Imana yiyerekane avuga ngo ni Imana. Ibi navyo tubisoma mu Bitesalonika, mu bara ryandikiwe Abanyatesalonika rya 2, igice ca 2 kuva ku karongo ka 4 gushika ku 6. Utagomba gusoma vyinshi. Uyu mutegetsi niba atariwe ubwiwe, niwe azofasha mu gushiraho ya leta imwe y'isi yose bita leta y'isi yose canke gouvernement mondial. Yego. Iyo ntwaro ntizoragama, hazoca haduka intambara yitwa ya Armageddon. Iyo ntambara irangiye niho tuzoca twinjira mu gice cahishuriwe, niho tuzoca tuja mu vyahishuriwe Yohana 20, hatubwira ngo nukuvuga ko Satani ariwe ca kiyoka azofatwa, akabohwa, agatabwa ikuzimu igihe c'imyaka 1000. Iyo myaka irangiye azorekurwa n'ibindi. Umve rero yuko iyi ntambara tubona bazanye ibigwanisho, nibaza ko nuwobaza no kuri Google ati burya bwato bashobora kubushiramwo ingoho irasa gushika hehe. Zifise uburyo bwo kurasa ibirometero 500 canke n'ibirenga. Ngaha mu Budagi twicaye, igituma rimwe na rimwe nkeka batinya no kwinjira mu ntambara yaha mu babanyi, kuko ngaha dutandukanijwe n'igihugu kimwe na Ukraine, nuko hariya kuva mu Burusi birashobora kurasa ngaha bakoresheje ivyuma bafise. Ego, navuze nti reka tuvuge bikeya kubera ko hari intambara. Nabajije Google, murambabarira, ni mbega izi ntambara zibiri zivugwa ni murantungana ngenda abaho ndabishize. Ego, muramaze kumva ko hari intambara, none ntavyo mbonye, hari intambara ya Armageddon n'intambara ya Gog na Magog. Ariko intambara ya Armageddon nizoba hagati y'Imana n'amareta y'abantu n'amareta y'isi. Niyo izoba. Iyindi izoba yo kurwanya, izoba inyuma kure,
izo biri kurwanya imana. Urupapuro nanditse ko umuntu wumva ndawe ko ndarushikirira. Sinarutoye ariko nari navyanditse ko kuko byari nanjye nari navyibajije ko mugabo izoba ari iyindi ntambara atari y'abami b'isi, kuko ico gihe ngira ngo ntabazoba bakiriho. Rero intambara izokurikira ni Arumagedoni. Yesu abahezagire. Wewe uriko wibera mw'isi udibamye, biracashoboka yuko uronka agakiza uyu munsi, birashoboka. Kandi ntiwice amatwi, uno munsi niwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, urakira, uraronka agakiza, va mu vyaha vyawe. Nawe witwa ngo waramwakiriye ukaba ukiba mu vyaha, yihane usubire mu nzira, kuko umwami Yesu ntatebaganye kuza. Umunsi n'isaha ntawuzi, ariko ntagitebaganye nk'uko turiko turabisoma. Karibu rero hano ku rubuga iwacu, urubuga rwa ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Muri kino gihe nta byinshi biriko, ariko hari ukuntu bimwe bimwe by'uko mbayeho n'ingena nkora bitankundiye cyane gushirako amajambo, ariko iyo Imana yampaye ndayazana. kandi nuko gukorera kuri YouTube byatumye nshobora kuvuga byinshi kurusha ibyo nokwanditse. Ari byo kubashigikira, karibu, nzobibashiriraho ku rubuga. Karibu mugire rwarukumu gutya, nimwaba mwumva ibintu babwiye bibaryoheye kandi mukifuza ko mubisangiza n'abandi, hanyuma mubisangize n'abandi. Abandi nabo mugire bimwe byo kwitwa ko mwiyabonye, mugire, bavyita ngo sabone niko mpora numva babivuga. Biradufasha kuko bituma izi mashini dukoresha zishobora kuvyereka benshi. Nuko nkaba nongeye kubashimira. Mwari kumwe na Irene Nazwe, nkaba nigisha ijambo ry'Imana hano ku rubuga, ariko kandi n'aha nyine mu Budagi ndi. Mushaka kundondera, murashobora kunyandikira email, muzoyibona aha kuri ku rubuga nyene, ariko mushobora kunyandikira kuri ppr@gmail.com, canke mukandondera ku murongo wa WhatsApp guteranya 49 15 21 35 35 215. Ndasubiramo, guteranya 49 15 21 35 35 215. Yesu abahezagire. Nkaba ndabashimiye. Yesu abane namwe. Mana, turagushimiye kuri kano kanya duhaye kugira ngo twumve aya majambo menshi, amajambo avuga iby'ibihe tuteyemwo. None rero Mana, ndasabye ngo imitima ya benshi itakuzi gushika uyu munsi, canke yahororokewe, yihane kumenye. Mana, tugirire imbabazi. Hariho twarabibonye urungikira abantu abavugishwa canke ababigisha ijambo ry'Imana. Ndasabye ngo woroshe imitima yabo bose bariko baratwumviriza, bafise inyota yo kukumenya no kuzokubona, kugira ngo bazogire ubugingo budashira hamwe nawe. Ndagusabye ndakwizeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.